Loué et remercié soit le Seigneur. ahimbazwe hashimwe umwami kubwo ubuntu bwiwe aratwemereye kandi gusubira kuba hano kugira ngo tusenge tureke aduhezagire ukundi gushasha. Twese turacari munsi y'ikirere c'ejo mw'ijoro mu nzira ziwe izo tudatahura. Hano navuze ibyashikiye bene data na mushiki wacu Honoshide. Twebwe tuributswa imyaka yaheze kandi tuzokwigira tuvyibagira ivyo Imana yakoreye benshi gushika ku mpera. Nzoguma mpagaze yuko ko ibitero byose by'umwasi bitegerezwa kumenyekana uko nyene, hanyuma natwe iminsi yose tugatandukanya hagati y'Imana n'umwasi. Ariko dutegerezwa kureka umuntu akaguma ari umuntu gushika ku mpera. Dutegerezwa twese, nta muntu n'umwe azoshobora kuvyikuramwo kuvyivanako ngo ace mu buzima bwo kw'isi. Nta n'umwe azobazwa nimba agomba kuba munini canke mukuru canke muto. Ntawe babaza ngo abe uwera canke uwirabura. Nta muntu babaza igihe agomba kubaho, umwanya agomba kubaho, aho agomba kuvukira. Ubuzima bwose bushika nk'uko gahunda y'Imana iri. Nta muntu n'umwe babaza ibintu adashobora kugena wenyine ubwiwe. Ibintu byagenwe n'Imana. Birashobora gushika yuko abantu abo hamwe nabo Imana ifitaniye umugambi bashobora guca mu nzira zibwina mbi gusumba iz'abandi abamerewe neza ku isi. Mufate nk'akarorero umutunzi, ibintu arashobora kwiyemera kugura ibintu byose. We ntagenda kwa muganga aja kumuraba muhira iwe, si ukubera abagwaye, oya, aba ariko yakoze umunsi mukuru iwe kuko acakora umunsi mukuru. Baba bameze neza. Mu w'Izaburi igihe kimwe avuga ngo iyo igihe nabona abanyakibi nkabaraba, abantu batagira Imana, biramunanira. Aravuga ati mugabo igihe ninjira ahera nkabonera ku mpera yabo. Ni Zaburi 73:17. Ikibazo nico, si ukugira ngo turabe ibintu vy'imirenza ko byo mu bihe, ariko reka turabe ku mpera y'ibihe, kuko impera y'ibihe niyo izokwambikwa igitsibo. Aho rero ibigaragazo byose ibyo twashoboye gucamwo byari bikenewe igihe twuguruye rero Bibiliya ubu tukaraba abantu b'Imana abashoboye guca mu mibabaro myinshi n'amagorwa menshi gushika kuri Yobu. Yabaye agakengerwa kuri bose, ariko impera yabaye nziza cyane. Imana yambitse ubuntu n'imbabazi impera yiwe. Ndamaze kubikora ubwanje jewe. Hari umuntu yampamagaye ku telefone nabivuze, navuze ni bene data n'abashiki bacu narabaremesheje, narabikoze kuri bose mu kwizera no mu bushizi bw'amanga yuko twese turi imvuga kuri kandi dufise ukuri mu mutima. Muca mwibaza nk'akarorero hamwe na data Branham, akarorero yatanze, yaravuze ati igihe twari
enfants, nous abana avons aussi réglé certaines choses. hari ibintu entre nous, twatunganya hagati yacu l'arrière-cour. inyuma Quand cela inyuma y'inzu ariko arrivait, iyo nous byashika serrions les coudes. two Et si rien twarafatanya inkokora rassemble, atari il y aura umuntu n'umwe certainement une yotwegeranya partie de la persécution hoba hariho par laquelle uguhamwa nous gato serons. ibyo tuzotegereza gucamo Et alors tout le reste. aho rero ibisigaye n'a byose plus aucune nta na kimwe importance. bizoba bimaze Personne ne nta muntu pensera n'umwe plus azosubira j'ai kwibuka raison ngo et ni lui a jewe tort. mfise igituma Nous nawe serons aratsinzwe twese heureux tuzoba tunezerewe encore kuba kandi ensemble tukiri hamwe et de nous avoir hanyuma tukabonana tukagira ukwizegera umwami twese hamwe ni ibihe bigoye ivyo nabayemwo mu buzima bwanje bw'uwizera ariko imbere y'ivyo mwene data Branham yashoboye nawe gukubitwa ibikomeye cane mu buzima bwiwe bwite igihe amazi yaba menshi akarengera ku ruzi Ohio umukobwa wiwe Sharon Rose agatahanwa imuhira n'umugore wiwe kuri we yabaye nk'ubuhiri bamukubise maze yaravuze ati satani yaciye ahagarara iruhande yanje arambwira ngo wabariye abantu yuko imana ari urukundo wabwiye abantu yuko imana ari umufasha mu bihe bigoye bibandanya gutyo rero data Branham yaravuze avuga ati ego nivyo nakoze buno nyene aca yisubira ko aravuga ati mbega ndiko ndavugana nande aravuga ati satani isubira inyuma yanje vaho niko bimeze mu buzima bwacu ibi navyo nawe ntiyabihisemo natwebwe twese ndizera yuko mbona mwene data mukundwa Alfred Bogue hariya igihe umukobwa wanyu yari arapfa yari ku mfiro nabaye naratabaguritse naratabaguritse imbere mu mutima ndabwira umwami ndavuga nti Mana yizigiwe n'abahungu batatu agakobwa kamwe karekere mwene data na mushiki wacu umunezero wo kugumana umukobwa wawe nimba naramaze gusaba ikintu n'umutima wanje wose nimba hari amasengesho nasenze n'umutima wanje hari hari kuri ico gihe c'uwo mwana nta burenganzira dufise bwo kuburana n'Imana maze hanyuma igihe nubwo amasengesho yose yari yabaye nta byizigiro by'ubuzima bwari bukiriho umukobwa wabo yarapfuye aratwagwa ikigeragezo cyaba gikomeye kumbure gusumba ivyo ariko nubwo biri uko mwene data na mushiki wacu nabo nyine ubwabo ntibicire urubanza imbere y'Imana canke ntibaburanye nayo oya baremeye bavyinjiramwo bija mu bugombe bw'Imana ndibaza uno munsi bene data na bashiki bacu Novak babuze umuhungu wabo ivyo abantu babamwo mu bihe nk'ivyo ntidushobora kubitahura gusa tuzobitahurira kure twese turashobora kuvuga tuti turatahura ibyo twumva n'ibindi ariko dutahura kandi turumva yuko twumva ibintu bike cyane umuntu abyumva neza n'umuntu abikorako abandi bose baragerageza ubwabo ariko rero ubu iyo umukobwa muto bamwe data na mushiki wacu hono sharte yatwawe agozwe n'imodoka ibi byasuye kunkubita nta na kimwe dushobora kubihindurako nta na kimwe twobikorako icyifuzo gidafise kimwe n'iki ni uko Imana itwitwararika yitwararika umwe wese muri twebwe
yakira ibyo afitiye uburenganzira hamwe natwe n'umwe wese muri twebwe. Nimba ivyo biciye mu bigeragezo bikomeye bimenyekane ku mpera ko twashoboye kunesha ibyo bigeragezo, icyo nico gifise akamaro, atari gusa guca mu bigeragezo ariko ni ukunesha ibigeragezo. Amen. Umwe wese yoshobora guharira n'Imana, umwe wese yoshobora kugira ibihari nawe nyene ubwiwe, ariko ivyo nta na kimwe bizozana. Ibihambaye ni ugushobora kuvuga uti Mwana urabizi kubera iki ivyo bishika. Kandi ikindi gihambaye cyane ni uko twebwe tugeragezwa twese bamwe n'abandi hamwe n'abandi tukagira umubabaro w'ibwina, kubabarana. Ico nico ubutumwa bwo ku musozi buvuga, si ukuvuga gusa ko tubirabe, oya bibe igifatika mu buzima bwacu. Twarasomye ejo mw'ijoro mirongo mike mu byanditswe vyera, ukundi gusha ijambo ry'intangamarara ryo mu Bigalatiya 6. Et si nous considérons ainsi les témoins des Écritures, nitwaraba ivyishinga ntaye byo mu byanditswe, abahanuzi n'intumwa, inzira zabo ntizari nabo nyene zoroshe, ariko batwaye imbuto y'igiciro kandi bayisigiye babandi abo bose bari biteguye kuyakira. Murongo wa mbere nawo urahambaye. Bene data, umuntu niyo yoboneka kw'icaha, mwebwe ab'imhemu mutunganye umeze atyo, mumuhanurishe umutima w'ubugwaneza, kandi wiyubare ubwawe nawe nyene, woye koshwa nabi. Hariho gahunda mw'ishengero, kumbure ntituratahura, ntitwabitahuye muri ino myaka ya nyuma, ariko mu by'ukuri umuntu asomye ubutumwa bwiza muri gahunda y'ishengero azotahura yuko Imana ifise gahunda, kandi ko hariho umuntu wese ico ajejwe, umwe wese mw'ikoraniro. Abo bose reka ndabivuge uno munsi n'umutima uciye bugufi. Umuntu wese yivana mu buzima bw'ikoraniro akibaza ngo arashobora gushikira intumbero iyo agiye wenyene canke iyo agiye kurwana n'abandi, abamaze kwibesha ubu, kandi azogenda mu bihe bidashira yabeshwe. Ndibaza yuko ibi bitaza gutsitaza. Nimba bimeze uko, ndibaza yuko hariho umuti mw'ijambo ry'Imana, nubwo yuko turatahura, nubwo ijambo rikaze cyane rikarishe, turatahura yuko Imana itugombera ineza. Umuntu ava ari mu ikoraniro ntashobora kuva muri iryo koraniro nk'uko umuntu yova mu muryango we. Abikoze abikora agwanye, yabaye umugararije mu buryo bw'imbere. Twabonye iki? haraheze imyaka 40 abana barava mu rugo bakava mu nzu bakagomba kwigenga. Mbega mwaramaze kumva ivyo? haraheze imyaka 100, haraheze imyaka 50, haraheze imyaka 20. Bose bari bazi ico ari ico umuryango, ico ari ico umuryango, bari bazi ico ari ico inzu, urugo rw'abavyeyi. Ariko tubiravye muri no myaka ya nyuma,
le monde veut être umuntu wese indépendant. agomba Plus kwigenga, personne ne veut se soumettre. nta n'umwe agomba kugira umuntu amutegeka. Les enfants Abana peuvent tout dire barashobora aux parents. kubwira byose Les ababyeyi. parents ne peuvent Ababyeyi rien dire aux nta na enfants. kimwe Les bafise choses basubira ont kubwira pourtant ababyeyi. tout Ibintu rero changé. byose Et byarahindutse. ça, c'est Ibyo rero bya répercuté sur l'église. byaranashitse no mu ishengero ry'Imana nzima, byarashitse no mu byarinjiye. None ninde yagwanije impwemu y'igihe, impwemu ya runo rungu ya kino kinjana, byose mbega ntibyatwawe iyo twiyumviriye neza. Bakundwa bashiki banje, bakundwa bashiki banje, mbega ubushizi bw'amanga ijambo ry'umuhanuzi yarungitswe n'Imana, ingene ryabazaniwe n'ubutumwa bw'Imana muri bino bihe bya nyuma. Uwo muntu rero avuga ati umwaka wose, buri mwaka tugarutse hano mbona subira kubona yuko abantu basubiye kwigira inyuma cyane ijambo ry'Imana, nubwo ubutumwa bw'inkomezi n'ukwemezwa kw'Imana nk'uko bitigeze bibaho ku isi guhera mu gihe cy'umwami Yesu. Abo bantu bari munsi y'ukundi koshwa, bakaza bimerewe neza, bafise agatwengo, abantu bagashobora kuvuga bati ntacyo afise ambwira, je nkora ibyo ngomvye. Kandi baca bagenda bavuga ngo haleluya, bavuga mu ndimi ku nzira bataha muhira, kugira ngo ngaho biyemeze yuko bameze neza, batunganye imbere y'Imana. Ibireka munyemere ndabivuga uno munsi, ubushukanyi bwo mu gihe cacu bwo kuzimira n'ubwo impano nuko zikoreshwa nta kintu kirekire fatiye ku rufatiro rwawe hamwe n'Imana. Mbe murazi icyo bivana ko ivyo ni ububasha bwacu bwo kwiyegurira ijambo ry'Imana mu kibanza cyacu, tukaba duhuje muri byose n'ijambo ry'Imana. Nivyo bifise akamaro, nivyo bifise akamaro. Ni icete c'Abagalate rero dusuye kugisoma. Reka subire ndabasomere iki kuri Galatiya 3 guhera ku murongo wa mbere. Yemwe Bagalatiya b'ibijuju, ninde yabaroze? Kandi ari mwebwe mweretswe Yesu Kristo abambwe mu maso yanyu. Atangura abaza ikibazo, ninde yabaroze? Ukurogwa si igikorwa cyo muri Bibiliya, si igikorwa cy'Imana, ni igikorwa cy'ububasha bw'umwasi bwaje giturumbuka. Abantu bakibaza ngo byose biracameze neza. Oya, ntabwo bari abantu bacizera, oya, bari abantu babatijwe muri Mpwemu Yera. Nivyo ndabasomeye ubu mu Byanditswe Vyera umurongo wa 2. Verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Iki cyonyine nico ngomba ko mumbwira. Mbega mwemu mwamuronkeshejwe n'ibikorwa by'ibyagezwe canke nukumva gufatanije no kwizera? Abo bantu abo umurongo wa mbere ubwiye nibo n'uwa kabiri ubwiye. Kandi uno munsi haracariho abantu benshi bavuga bati narabatijwe muri Mpwemu Yera, ndavuga mu ndimi n'ibindi, ndatunganiye Imana. Ugutunganya n'Imana ni uwo gusa wenyene ahuje n'Imana n'ijambo ry'Imana n'Imana muri byose. Nta yindi gahunda y'Imana. Yarategetse ngo ibintu byose bibe kuko ijambo ryiwe rivuga. Inzu, urugo, ikoraniro, hose turabona gahunda y'Imana. Hanyuma mbere ku murongo wa 5 turabwirwa umurongo wa 5, ibaha Mpwemu igakorera ibitangaza muri mwebwe
Le fait-il donc par les œuvres mbega ibikoreshwa nuko mukora ibikorwa by'ibyagezwe cyangwa nuko mwumvise mu kwizera twabivuze ejo mu ijoro ntibijyanye n'uko imana yatanze isezerano hamwe yakoranye isezerano na Aburahamu imuha iryo sezerano. Nagomba gusubira gusoma uwo murongo mu Bigalatiya 3 umurongo wa 14 kugira ngo umugisha wa Aburahamu ushike ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo kugira ngo ukwizera kuturonkeshe muhemu twasezeraniwe kubwo kwizera. Paulo hariya kera yashoboye guhangana n'ubuntu hamwe n'ibyagezwe. Abantu ntibatahura nta na kimwe batahura muri ibyo biri. Reka kumbure some mu jambo ryo mu Baroma 7 ntibatahuye yuko mbere n'ibyagezwe ntibatahuye ko n'ibyagezwe igihe Imana ibitwereka mu nsobanuro zabyo ni iby'imhemu mbere si inyuguti zapfuye. Abantu babigize inyuguti zapfuye kuko ntibatahuye uguhishurirwa n'isobanuro y'ibyagezwe byatanzwe n'Imana, babigize indome. Reka nsome Abaroma 7 umurongo wa 14. Abaroma 7:14. Kuko tuzi yuko ibyagezwe ari iby'imhemu. Mbega turamaze kwiyumvira kuri ibi? Turazi yuko ibyagezwe ari iby'imhemu, ariko jewe nganzwa n'akameremere kanje, naguriwe kuba umugurano w'icaha. 15. Sinzi ico nkora kuko ico ngomba atari ico nkora, ariko ico nanka akaba ari ico nkora. Dusomye rero umurongo w'indwi mu gice c'indwi nyene mu Baroma 7. Nuko tuvuga iki? Mbega ibyagezwe ni icaha? Eka namba. Ariko simba naramenye icaha iyo ntakimenyeshwa n'ibyagezwe, kuko ntaba naramenye ukwifuza iyo ibyagezwe bitavuga ngo ntukifuze. C'est vrai. Amen. De quoi s'agit-il ici? Nonaha nibiki? Imana yahaye isezerano Aburahamu. En toi seront bénies toutes les races de la terre. Mais avant que Dieu muri wowe niho amahanga yose yo ku isi azohabwa umugisha. Ariko imbere yuko Imana isohoza iryo sezerano yari isezeranye, byateza ko habanza kugwaho umuvumo. Mbega twese turacakurikira neza? Byari ngombwa yuko umuvumo ubanza gukugwaho imbere yuko umugisha ubanza kugaragara, kuko umuvumo n'umugisha, ubuzima n'urupfu, umuco n'umwiza ntibishobora kuba byose mu gihe kimwe biriho. Ariko umuvumo washobora kuza gusa uzanywe n'ibyagezwe, mbere n'igihano n'urupfu, mbere no kurenga n'icaha nk'inkurikizi y'icagezwe. Nico gituma Imana yatanze icagezwe icishije kuri Mose, ubuntu n'ukuri nawe byo iciye kuri Yesu Kristo. Ntidukeneye kwibutswa uno munsi yuko atamuntu n'umwe ashoboye gukora ibyanditswe mu byagezwe bya Mose. Twese turabizi neza, ntidukeneye kuvyiyereka imbere y'amaso yacu. Twese turabizi neza
byagezwe nabyo ntibyatanzwe kugira ngo ukore inkomezi kugira ngo ube umuntu mwiza ube umuntu w'agahore oya byagezwe byatanzwe ngo bitwereke neza wowe nanje yuko tudashoboye guhagarara imbere y'Imana ariko yuko turi abantu b'abanyabyaha bahonyanga ijambo ry'iwe n'ibyagezwe byiwe nicyo gituma twagiriwe amahirwe yo kuza imbere y'Imana tukavuga tuti mwami ndaje ijambo ryawe byagezwe byawe byanyemeje aho rero turatahura kandi yuko ukwemezwa kwanje aho rero ibi byagezwe byanyemeje icyaha binyemeza ko Kristo yaje akuraho umuvumo watuguye ko kubw'ibyagezwe urabona ibi biri hano muri Galatiya 3 turamaze twarariciye ko ejo Galatiya 3 umurongo wa 13 Kristo yaducunguye ku muvumo kuko Kristo yaducunguye umuvumo w'ibyagezwe Galatiya 3:13 yacitse ikivume ku bwacu kuko handitswe ngo azoba avumwe umuntu wese amanitswe ku giti kugira ngo umugisha wasezeraniwe Aburahamu ushike ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo. Hano dufise incamake y'inama y'agakiza y'Imana yashize isezerano na Aburahamu, ariko nk'uko mbejeje kubivuga byari bikwiye yuko umuvumo n'icaha no kutumvira ukuba twaratandukanijwe n'Imana bibanza kukugwaho bigavanwaho, maze ubufatane n'Imana bugasubizwaho. Amina. Ariko ibyo bintu bibiri byakozwe na Kristo, kuri twebwe yabaye umuvumo, hanyuma we yabaye umuvumo atubera umugisha. Ibyo bibiri, ubwa mbere yikoreye umuvumo wacu kugira ngo twebwe turonke umugisha wiwe. Iyo umuntu yibaje yuko abantu bakandika ku byagezwe, bakagaragaza gutahuza ko Imana ivuga ibyo yibaza n'ibyo yibaza n'ibyivuga n'iby'ukuri, ariko ntibaratahura yuko ibiri mu ijambo byose, mu ijambo ry'Imana ni iby'imhemu, bigomba kwakirwa bigatahurwa mu buryo bw'imhemu. Tubisomye hano Abaroma 7:14 turazi yuko ibyagezwe ari iby'imhemu. Abaroma 7:14 twibajije mu buryo bw'umubiri ngo uzokora ntuzokore, amabwirizwa n'ibyagezwe byabayeho byaratanzwe, none dusanga mw'iki cy'imhemu ni gusa iyo mhemu w'Imana atweretse yuko Imana yagomba kwitoraniriza iyo nzira kugira ngo itwereke ingene twazimiye, itwereke kandi yuko ko twazimiye mu mirimo, ko twazimiye itwereke ko dukeneye agakiza. Nico gituma yakoze ibyo byose kugira ngo ikire iteka icaha mu mubiri wiwe w'umubiri, kugira ngo gutyo abikureho, abivaneho. Yego, amakosa yacu n'ibyaha byacu byose yarabyikoreye, byamuguye ko kugira tugire amahoro. Iheraba ibivuzwe kure mu Baroma 9, Abaroma 9 umurongo wa 24. Il nous a appelés nous aussi à être des vases. Kuri twebwe abo yahamagaye si mu Bayuda bonyene, ariko no mu banyamahanga, nk'uko yavugiye mu kanwa ka Hoseya ati, abatari abantu banje nzobita abantu banje, kandi utari inkundwakazi nzomwita inkundwakazi. Amen. Murongo wa 26. Kandi aho hantu babwiwe ngo ntimuri abantu banje, niho bazokwitwa
abana b'Imana nzima. Amen. Twoshobora kandi kubandanya ugusoma hano. None dutahura iki kubwo kwizera ukwari kwarahawe Aburahamu bifatiye ku isezerano iryo yari yakiriye. Ukwizera mbega coba ari ikintu coba kimanitse mu kirere mu buryo butumvikana canke ni ikiraro Imana yashizeho ku ruzi. Rimwe na rimwe ndibaza yuko natwe ubwacu nk'abizera ntituratahura neza byose ico bisobanura ukwizera mu maso y'Imana. Ukwizera ntibisobanura yuko nkeneye kuja kuri Yorodani hanyuma nibaze yuko hajya hariho ikiraro ngomba kuzoca ko umunsi umwe hanyuma nzojabuke uruzi. Si ikintu umuntu yibaza mu bwenge, si ikintu kifatika coba kimanitse mu kirere umunsi umwe kizobaho. Oya dushitse kuri Yorodani tubona ikiraro biba birangiye, ntaco twitwararika, nta kiduhagarika umutima, duca twibandaniza tukajabuka. Ukwizera kuvuye mu ijambo ry'Imana gufatanije n'ibifadika vy'Imana, ikiraro kimaze kubakwa kuri twebwe, ntikizokubakwa n'ivyo jewe niyumvira canke wewe yumvira. Oya, byose bimaze kuba byiteguye imbere y'ijambo ry'Imana, imbere y'Imana. Imana yabiteguye, atari kuri twebwe gusa. Oya, nuko bimeze, nibyo dutegerezwa gutahura. Bitameze uko, aho rero sinzi ntitwoshobora kuzogenda nka Aburahamu. Aratura by'ukuri akavuga ati ibyanditswe byarabivuga ngo yagiye atazi aho ategerezwa kuja. Abaheburayo 11:8. Ariko yarizigiye uwarazi neza inzira. Kuri we mu buryo bw'umubiri ntiyarazi. Iyo umubanyi yari kumubaza ati uragiye none hehe ubu, yari kwishura ati ngiye mu gihugu Imana yasezeraniye. Uwo yari kubandanya ati none ico gihugu kirihe, ati ntabyo nzi. Akaba ikishura ati yari kuba yamaze kuraba. Oya, ntibyari ivyo. Uwari yamuhamagaye kandi yamuhaye isezerano yarazi iyo igihugu cari kiri, yarazi ingena zo murongora. Niko bimeze no kuri twebwe twese. Iyo umuntu yari kumbaza yombaza ico kizokoreka ejo, jewe uku kwezi n'umwaka bizotuzanira iki, novuga ndi hano imbere novuga nti ntabyo nzi. Ariko turazi gusa uwaduhamagaye. Amina. Uwaduhishuriye jambo ryiwe no kugomba kwiwe. Jambo ryiwe riratwigisha mu idonido muri uko kugomba. Arahiriwe abiyegurira ijambo ry'Imana bagashobora gushira ku ruhande ibyiyumviro byabo byose. Ijambo ry'Imana n'ibyiyumviro byacu nta na kimwe bipfana, nk'uko abantu bakiriye igihe na buno munsi bataratahura ibyagezwe n'ubuntu n'isobanuro y'ibyo bintu bibiri. Ni nako bimeze ku bindi bintu byose n'ibindi byigwa bya Bibiliya. Baravuga bakandika ibintu byinshi, abantu baravuga bakandika ibintu byinshi, bataranagira n'umuco no guhishurirwa n'Imana, umuco no kwinjizwa mu by'Imana imaze guhishura mu ijambo ryayo. Ni ukuri muramaze gusoma ubutumwa cyangwa muzobusoma uko bimeze kose, twarabusobanuye. Mwene Data Branham nabisomye ahantu hose. Mwene Data Branham yajanye n'abene data bamwe mu nama idasanzwe, yumva umuntu ariko avuga kuri Antikristo.
uwo muntu aravuga arasobanura avuga ati nimba nibuka neza ngo azoba rero ari bazomutera urushinge uku kizoba ari ikintu kinini azogira intambwe ace ngo buzoba ubwo bwami bw'isi. rero data Branham aravuga ati yari umugabo yuzuye mpemu yera ati atana kimwe yo kwikeka mu isi nzima sans se douter de ce dont il s'agit, adakekeranya ku byo ari byo kuri antikristo uwo Bibiliya ivuga. aho niho dushitse twoshobora kuraba ibintu tukabigenzura kimwe ku kindi. si ibyo umuntu yibwira ngo afise mpemu, ndabyifuza ndabivuze n'umutima w'imvuga kuri. twese tubayeho tugomba kugira umubatizo w'ukuri wa mpemu yera. uwo mubatizo wa mpemu yera wa Bibiliya utariho nta n'umwe azoshika ku ntumbero uko wari kose. ibyo bigomba kuvugwa mu buryo bwumvikana rimwe burundu. none umubatizo wa mpemu yera umaze iki ku mamiliyoni y'abantu iyo baciye iruhande y'ijambo ry'Imana ryasezeranywe kino gihe bagaca mu nzira zabo, ntibagombe gukosorwa mpemu w'Imana ngo abakankamire. barazi byose neza gusumba iby'Imana yobabwira iciye ku muhanuzi canke mu ijambo ryayo. imisi yose nkuze kubishimikako ikintu c'akamaro si uko tugira mpemu, ariko nuko mpemu w'Imana atugira adufate aba dufise atari twe tugira mpemu yera, ariko wewe aba ari watugira, aba ari wadufita. yaba twagomba kongera ko iyindi mirongo yo muri Bibiliya mu byanditswe byera. Abaroma 4 nk'akarorero ku murongo wa 13 hano haravuzwe Abaroma 4:13 kuko atari kubw'ibyagezwe Aburahamu yasezeraniwe canke urubyaro rwiwe yuko azoragwa isi yose, ariko ni kubw'ukugororoka kuva ku kwizera. kubw'ukugororoka kuva ku kwizera. Amen. 14 abizigira ibyagezwe iyo baba ari bo baragwa, ukwizera kuba kwarahindutse ubusa, ibyasezeranywe bikaba bititutse. kuko ibyagezwe bizana uburake, ariko aho ibyagezwe bitari nta gicumuro kiba kiriho. 16 nico gituma ibyo byavuye ku kwizera ngo bibe iby'ubuntu, kugira ngo ku rubyaro rwa Aburahamu rwose ibyasezeranywe bize byame bihamye, atari abi byagezwe gusa, ariko n'abo kwizera kwa Aburahamu niwe sogokuruza wa twese. Amen. mu nyonga z'iyo yizeye, nk'uko byanditswe ngo nkugize sekuru w'amahanga menshi. niyo Mana izura abapfuye kandi yita ibitariho nk'ibiriho. Amen. 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 C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Pas d'incertitude. Iko byagenze hamwe na Aburahamu si ugukekeranya, ariko yari afise ubushizi bw'ukwizera. yarazi neza mu bwina bw'umutima wiwe yuko Imana izoguma ku isezerano n'ijambo ryayo, kandi ko ashobora kuyizigira mu buryo bwuzuye. turabona rero mu muntu nk'uwo afise ingeso abandi tutabona kuri bo. uno munsi reka ngereranye igihe Loti yaja mu bibazo agafatwa inyagano n'abagwanyi,
aburahamu yakoze iki? Aburahamu a levé tous ces hommes de guerre yarwanye n'abo bantu bose b'intambara, arabakurikira, akurikira abo bansi, maze abohora Loti, arabagarukana. Twese turazi iyo nkuru mu Itanguriro 14 umurongo wa 12. Twe turabizi. Mbega Loti yari gukora cyo kimwe kuri Aburahamu? Sindabizi, Imana yonyine nibizi. Hano turabona ibintu, ikintu kimwe, umuntu yagiriwe ubuntu n'Imana ntacaguma yicaye atacakoze hama ngo ace urubanza ngo ego namye ndavyivuga ntiyari mu batoranijwe. Mu by'ukuri yari iruhande yiwe, yari ari ku ruhande. Oya, ndanezerwa ari uko agiye. Umuntu afise ibyumviro mu mutima wiwe nk'uko ameze nka Loti, nawe yaratwawe inyagano atabizi. Abantu nk'Aburahamu bagiriwe ubuntu n'Imana, baratoranijwe, baronse isezerano mu gihe cyabo, barazi icyo bateza gukorera Imana na bene wabo. Sinigeze numva na rimwe havugwa ngo Aburahamu canke Dawidi canke umwe muri abantu b'Imana by'ukuri yagiriwe ubuntu, uwo umwami yari kumwe nawe, yarose amasezerano. Sinigeze numva akora ku mushatsi n'umwe w'umuntu n'umwe. Sawuli yaragwanya Dawidi, ariko Dawidi ntiyagwanya Dawidi. Mbega niko bimeze canke oya? Ni ukubona ibintu mu buryo bufoboye. Nubwo biruko, mureke byose, tureke byose imanza tuzirekere umwami, ntihagire umuntu turwanya n'umwe. Sawuli ari mu bihe bigoye, mu bihe bitanezereye, mbere ari mu bibazo ku buryo atamenya nuko na Dawidi ari hafi, ku buryo yegereye, yafashe ku mpuzu yiwe. Sawuli yari ahangayitse. Samuel wa mbere 24-25 byari iki? Yari yagiye kuri Dawidi, yaciye yigira kuri, maze mu nyuma yaramweretse yuko yatwaye agapande k'impuzu yiwe, avuga ati mugenzi, wari mu biganza vyanje, ariko gusa nakase agapande k'impuzu yawe kugira ngo umenye yuko ariho narindi. Yarose umutima mwiza uvuye ku Mana, arabyerekana mu bikorwa, yabigaragaje mu bikorwa. Umuntu wese yagize umwimenyerezo mu buntu bw'Imana, nta na rimwe azoboneraho ngo amarushwa y'uwundi ngo amwonone. Azogira ubuntu imbere y'Imana, azovuga ati nimba nagiye ubuntu imbere y'Imana, sinshobora kuvyirata, sinshobora kuvyirata. Nagiriwe ubuntu, none niyo vyirata. Umwe wese amenya ati wewe. Aburahamu yarabizi, hamwe n'abakozi b'Imana bose. Mu by'ukuri nta na kimwe bari, nta na kindi na kimwe twari gusoma hano iyo Imana itabitwararika. Kubera iki tutakisoma na kimwe kuri nawe na Tara, se wa Aburahamu na mwene wa Aburahamu? Kubera ko atana kimwe cyanditswe kuri bo. Nibaza yuko Imana itabitwararitse. Imana yafashe Aburahamu, iramubona ko ari umwizigirwa, iragaragaza umutima wiwe, ishiraho isezerano hamwe nawe, imuha isezerano, hanyuma iravuga iti nzoguhezagira, uzoba umugisha. Iko bimeze gushika no munsi. Umuntu yagiriwe ubuntu n'Imana agaragaza ubwo buntu imbere y'abantu bose. Uwagiriwe imbabazi n'Imana
yerekana yagira izo mbabazi, yagaragaza izo mbabazi ku bantu bose. uwagiriwe imbabazi n'Imana, wahariwe ibyaha, aharira umuntu wese nk'uko Imana nawe yamuhariye muri Yesu Kristo. umuntu nawe adashobora kubikora, agomba kuza uno munsi ku gicaniro, agomba gupfukama n'amavi yiwe uko bimeze kose, asabe Imana umwami abimuhe. ngibyo ibintu by'ukuri uko bimeze by'Imana. nta bintu by'imitegekere byo kugomba kuvuga ngo ni jewe mfise ukuri, uce wirukanga mu gihugu ukora ibi na biriya, canke wiyamamaza n'ibindi n'ibindi. oya, twebwe twese hari ahantu hamwe duhurira n'Imana gusa, si ahantu hariho hose, ni ku birenge bya Yesu Kristo ku musaraba i Golgota. hariya aho Imana twahuriye nayo, natwe turashobora guhurira nayo nta handi na hamwe. nicyo gituma Pawulo yandikiye hano abigaratiya ati none ibyo biva hehe? mwibaza yuko mwarose mpemu kubw'ibikorwa by'ibyagezwe, cyangwa kubw'ubutumwa bwiza bwo mwizeye? kubwo ukwizera ubutumwa bwiza, kandi nukora ibitangaza muri twebwe. mbega ivyo biva ku byagezwe ku bikorwa by'ibyagezwe, canke ni kubwo ubutumwa bwiza bwo kwizera? niba twatahuye ivyo, Imana ntishobora kwemera. Imana ntishobora kwemera ibikorwa twe dukora. ibyo dukora ni iby'umuntu, ni iby'umubiri. twarabyumvise, umuntu afise mwemu w'umubiri, mwemu w'umuntu ntashobora guhimbara Imana. tugaruke kuri babandi babiri baha ibimazi Imana, Kayini na Abeli. Abeli yatanze ikimazi agiha Imana ahishuriwe kubwo kwizera, yiyeguye, arazi icyo ari cyo, arihegurira Imana. Kayini yari afise ibyiyumviro by'umubiri, by'isi, by'umuntu, yari yiyumvira ibyo agomba gukora, acakora uko. Imana ntiyarabye ikimazi ciwe, ntiyacakiriye. ibi navyo twarabisomye mu ijambo ry'intangamarara, ngo mwikoranire imitwaro bamwe n'abandi, uko niko muzokora ibyagezwe bya Kristo. Abigaratiya 6:2. uno munsi umwe ararega uwundi, akamuremeka imizigo, akamubona ariko anyika n'imizigo yiwe, akamwongerako kandi iyindi mizigo. iyo uwundi nawe anyitse, byose bameze neza. ugaca rero wiyamamaza intsinzi, uti byari bibaye byiza, byari bikenewe. aho rero Imana igomba kutugirira ubuntu, twese dutahurire. ariko hano biranditse igera ku byirabura ngo mwikoranire imitwaro. Pawulo avuga ati ninde umuntu yoba ababaye nanjye sinumve yuko mbabaye? ariko ntuba mbere 11:29. none bizoshika ryari ingingo zizofatana nk'uko ingingo zacu z'umubiri zifatanye? nimba ubwo bufatane bw'Imana butari ngaho, cyane cyane hano murashobora mba napfuye ukankuramo urutoke sinumva n'ikiganza, byose biba bitungana. kubera iki? umubiri wapfuye. ariko hariyo ubuzima indani, urugingo rukaba rugifatanye n'urundi. mbega umusonga! aho rero wihanganira umusonga munini, uragira imbabazi. ubwo bufatane bw'Imana mu mubiri w'umwami, mu w'Imana nzima, bigomba kubaho nk'uko byari bimeze ku ntango. ubwo rukundo rwo kuducungura rwuzuye rw'Imana yacu, ubwo bumwe, ubwo bufatane n'Imana hamwe natwe bigomba kuba bihari. ibisigaye byose ni ibyo kwishushanya, iby'ukuri ni bitandukanye. Imana isubire idufashe irindi rimwe, itugirire imbabazi twebwe twese. nabivuze hano by'ukuri, mu maso hishushanya kubaha Imana, amajambo meza
n'ibyo bindi byose ntibizotwara umuntu mu bwiza. Imana igomba ko ku bwa mpwemu n'ijambo n'amaraso ikora igikorwa gitunganye muri twebwe twese cyo kuducungura. Nubwo hariho umuntu yoba afatwa giturumbuka mu ikosa, abantu bafise mpwemu baca bavuga ati none abafise mpwemu y'Imana bari hehe? Ab'impwemu bari hehe? Abantu bafise mpwemu. Haravuzwe hano ngo mwebwe abantu bafise mpwemu mugarukane na mpwemu w'ubugwaneza. Mbega turahura n'abantu bafise mpwemu w'Imana? Mana yanjye, nyuma y'imyaka myinshi kanga mbega umubabaro wo kubona ibyabaye. Dutegerezwa gukora nimba by'ukuri turi imvuga kuri tukavugana ukuri, tutagomba kwihenda amazu twebwe ubwacu ngo duhende abandi. Mbega ingene ibintu ari bibi uno munsi, ingene byagenze uno munsi, tubona byose kiretse abantu bafite mpwemu yera. Kandi ni babandi bavuka, babandi babyagwa na mpwemu w'Imana, hanyuma bakuzuzwa mpwemu yera, mpwemu w'Imana. Muri bo batwaye ibyamwa bya mpwemu yera, bajanye mpwemu ubugwaneza. Ubugwaneza ni kimwe mu mpano mu byamwa 9 muri Galatiya 5. Ubugwaneza ni kimwe mu byamwa bya mpwemu muri Galatiya 5:23. Imana igomba kubona ishengero rifise mpwemu yera, kandi imisi yose azoba ari nk'umuntu. Tuzoba turi nk'abantu hano ku isi, ariko tuzoba dufise ibyumviro bya Yesu Kristo. Galatiya 6:1. L'Esprit de Dieu, redressez donc l'intéressé avec un esprit de douceur, en prenant garde à vous-même, de peur que vous ne tombiez vous aussi dans la tentation. Et ensuite, il y a le verset. Bene data, umuntu niyo yoboneka kwicaha, mwebwe ab'imwemu mutunganye umeze atyo, mumuhanurishe umutima w'ubugwaneza kandi wiyubare ubwawe. 2, mwakirane imitwaro, mushikane gutyo, mureke mpwemu ubugwaneza akore. Nimba abantu bose b'Imana bazokwemera bakosorwe, haracariho kandi abantu bokumbuye gukosora abandi, ariko nabo bagomba gukosorwa ubwabo, bateza gukosorwa. Aha rero ibi navyo umurongo wa 4 umwe ngo ariko umuntu wese asuzume igikorwa ciwe, niho azobona ico yirata ku mutumba wiwe bwite. Ntihagire umuntu bwiwe, ntihagire umuntu amubona canke amwumva, aho azoshobora kwirata gushikaho atabandanya kubikora, ariko ubwiwe wenyene, atari imbere y'abandi bantu. Ata wundi muntu n'umwe afatiye ku. Ninde yo kubaka nk'uwizera akirata imbere y'uwundi avuga ati nakoze iki, nakoze na kiriya. Twese turafise ibyo twabuze ubwiza, tubura ubwiza ubwo Imana itanga. N'Abaroma 3:23 umurongo wa 4 ngo ariko umuntu wese asuzume igikorwa ciwe, niho azobona ico yirata ku mutumba wiwe ubwiwe, atari kubwo bwa mugenzi we. 5, kuko umuntu wese azokwiyikorera uwe mutwaro. Mbega ubwiza. Umurongo w'icenda ngo twame dukora ibyiza ntiducobogore, kuko igihe nicashika tuzokwimbura. Mu gihe nicashika, umurongo w'icenda, kuko igihe nicashika tuzokwimbura nitutarambirwa. Amen. Nuko rero iyo turose uburyo tugirire bose neza, cyane cyane ab'inzu y'abizera, kugira ngo twiyubake ku rufatiro rwo kwizera, hanyuma duhe Imana amahirwe yo gushika ku ntumbiro iyo yigeneye hamwe na twebwe twese.
icenda ngo twame dukora ibyiza ntiducobogore kuko igihe nicashika tuzokwimbura nitutarambirwa. hano Luther aravuga ngo tudahagaritse kuvuga, tudahagaritse gukora, tudahagaritse ibikorwa byacu, nitutahagarika ngo tuzokwimbura tudahagaritse. Murongo wa 10. Nuko rero iyo turose uburyo tugirire bose neza, cyane cyane ab'inzu y'abizera. Amen. Na cyane cyane ab'inzu y'abizera. Aho naho harashobora gushika yuko abantu abo ugombye gukorera ikintu ciza usanga atari ikintu c'ukuri kigororotse. Birakwiye yuko haba uguhinduka mu byina bw'umutima wacu. Amen. Umuntu agororotse mu mutima wiwe, utumbere mu mutima wiwe, azotahura neza byose. Umuntu nawe agoramye mu mutima wiwe azotahura ibyagezwe abicuritse, ubuntu abucuritse byose, isezerano rya kera n'isezerano rishasha byose, inyigisho yatanzwe muri kiriya gihe. Gutahura bitegerezwa gushigwa n'Imana mu mutima w'umwe wese. Icyifuzo canje jewe nuko isengesho ryanje nuko twakira tukagira ubuzima twese kubw'ubuntu bw'Imana, tuzi neza yuko imyaka 130 imbere yuko haba ibyagezwe, Imana yashizeho isezerano na Aburahamu, imuha isezerano, iramubwira iti muri wewe niho umugisha uzoza ku bwoko bwose bwo kwisi. Ntiyari gusubira kubwira Mose ngo muri wewe niho ubwoko bwose buzohabwa umugisha. Mose waratwaye ibyagezwe byagomba kutwemeza twese ibyaha no gucirwa kw'iteka. Nk'umuntu aza guca urubanza yagomba guhagararayo nka Mose kugira ngo umuntu amushire imbere y'amaso yiwe, kugira ngo dushobore kumenya ibigabitanyo byacu byose, hanyuma cyo tuza ku mwami yabaye umucunguzi wacu muri Yesu Kristo mwami wacu. Munsi wa Aburahamu nta byagezwe byari biriho, nta kugabitanya byari biriho. Imana yatanze iryo sezerano iriho umugabo ngo muri wewe niho amahanga yose yo kwisi azohabwa umugisha. Kubera iki? Kubera yari yizeye Imana. Bakundwa, kwizera Imana bisumba kwizera mu Mana, ariko yamuhaye ukwizera n'ibintu bitandukanye. Turagomba kwizera Imana n'umutima wacu wose n'ubugingo bwacu bwose. Twikoranire imitwaro, tureke Imana idugirire ubuntu, dukoranire na mpemu bugwaneza, na mpemu bugwaneza, na mpemu bugwaneza. Ndafite ubushizi bw'amanga yuko umwami azogira inzira yiwe hamwe natwe twese. Tuzobimusaba aduhindure, atugire bashasha, aturongore na mpemu wiwe, atugire bashasha, turongore na mpemu wiwe. Yahimbazwe hashigwe hejuru izina ryiwe. Amen. Turahaguruka gusengesha. Urakoze n'umutima wacu wose kubw'ijambo ryawe ryera wasuye kubwira umwe wese muri twebwe muri kino gitondo. Nanje mwami ndagomba kugushimira mu bwina bwo mu mutima wanje, na cyane cyane kuko ni jewe nanje uwo wavugishije mwami. Ndaje kuri wewe uko ndi mwami, uzi umutima wanje wose, uzi ubuzima bwanje bwose. Ndagusavye mwami ukure mu mutima wanje, mu buzima bwanje, ikintu cyose kitaguhimbara mwami, ikintu cyose kidashobora guhagarara imbere yawe. O mwami, ndagusavye mu bwina bw'umutima wanje mwami, ndagusavye mu bwina mwami mu mutima wanje
nkubiswe n'ijambo ryawe muri kino gitondo mwami ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, ijambo ryawe risohoze ikora igikorwa warirungitse. ndapfukamye ndunamye imbere yawe mwami, twese mwami turagomba kunama mu bwina bw'imitima yacu, turagomba kugusaba ubuntu mwami, tugirire ubuntu n'imbabazi, ungirire imbabazi, utugire imbabazi twebwe twese mwami. uracavuga mwami, turazi yuko ijambo ryawe riryama ryo kugaruka ku busa mwami. Mana yizigiwe, urebe muri jewe ikintu runaka icyo guhimbara mwami. Haleluya, kugira ngo bibe gutyo hamwe nanje nk'uko ijambo ryawe ribisaba mwami. Ntibiramera gutyo muri byose, ariko ndizera ubu mwami yuko wagize ubuntu muri ino saha mbere muri kino gitondo mwami. wakira ibyubahiro, wakira amashimwe no gusengwa mu izina rya Yesu. Haleluya, amen.